Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshine ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho bivugwa hirya nino tubashikiriza cancana yavugwa muri politike mu gisata c'umutekano ndetse n'ibindi vyinshi bavyagiye biragarukwa ko yobo mu binyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi makuru menshi mutegerezo wa kumenya tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Murano makuru turaza kubashikiriza bimaze gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kigali ku biganiro bimaze imisi bivugwa vyoba biri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yatanze umuco ku biganiro bivugwa ko vyoba biri hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda nico vyoba bigendereye. Benshi baravuze ko hari ibiganiro vyoba bigamije gukorana hagati y'igihugu c'u Burundi, ariko abenshi bakaba bavuga ko mu misi iza mubona imbibe zuguruwe, ariko nanone abandi bakavuga ku kibazo c'umutekano. Ivyo umushikiranganje w'u Rwanda jejweho imigenderanire n'ayandi makungu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yatanze umuco, turaza kubigaruka ko kuvyo yatangaje. Murano makuru kandi turaza kugaruka kuco bamwe mu Barundi bavuga kuco bagituma leta y'u Burundi iguma yirungika ingabo muri Kongo. Turaza kumva umwe mu nararibonye z'u Burundi ndetse akaba nakurikiranira hagufi ivya politike mu Burundi, Federico Bamvuginyumvira akaba rero yahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu. Turaza kumva ivyo Federico Bamvuginyumvira avuga kuco bakiriko kiratuma u Burundi bubandanya kurungika abasirikare muri Kongo mu gihe izindi ngabo zo mu bihugu bitandukanye ziriko zirakinjura zikavana abasirikare babo muri Kongo, ariko Burundi bwo bukabandanya kurungika ingabo. Murano makuru kandi turaza kubabwira ukuntu Evariste Ndayishimiye ariko aragondozwa kugira arekure ndetse ave no mu bibazo yijanditsemwo, ariko bamwe bakaba ariko baranamusaba gutanga imihoho ngo bave ku butegetsi, kuko bamwe mu bo bari kumwe muri ubwo butegetsi babona ko yananiwe n'ivyo gutunganya igihugu. Ariko nanone Perezida Ndayishimiye akaba afise bamwe bamushigikiye bamubwira bati ntushobora kuva ku butegetsi nk'uko, ariko bamwe bati ugutsindwa kwa Ndayishimiye kunyuwe n'ibibazo vy'umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo nicuka kibi kiri mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo bigatuma haba ukwinubana ndetse no kunyinyurana mu butegetsi bwa Gitega. Murano makuru navyo turaza kubigaruka ko tuze no kubabwira vyinshi biriko biragaruka ko muri ano makuru muraza kuvyumva. Izo ni ingingo nkuru turafise n'izindi nyinshi turi buze kugenda turacirya nino. Weco utegerezwa gukora conyene no gufyonda handitse subscribe kuri wo ukoresha YouTube icongereza, maze ukarajura ronka notification ndibaye utarakora kuri subscribe wobikora. Nanone wewe ukoresha YouTube y'igifaransa uraraba handitse ijambo abone, maze ugere sabone kugira ngo turashira ko inkuru rajonka notification ko dushize ko bishasha. Mwese rero ndabahaye kaze mwari no sango ry'amakuru mu buryo bw'itonito. Mwese sangwa kaze. Ano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iri kiravugwa cane n'ibinyamakuru bitandukanye, cane ibinyamakuru vyo mu Rwanda biriko biravuga ku biganiro bimaze imisi biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko ivyo biganiro bikaba vyarabaye mwibanga ntangere ndetse akaba atani ikinyamakuru na kimwe catangaje ku mugaragaro ivyoba vyaravugiwe muri iyo nama usivye amatohoza ibinyamakuru bimwe vyigenga vyagiye birakora, ariko nanone akaba atamutegetsi n'umwe yari yigera agira ico avuze kuri ivyo biganiro. Ubwo rero umutegetsi wo mu Rwanda akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu akaba yatanze umuco kuri ivyo biganiro. Turavye ku nkuru ziriko zirandikwa ku binyamakuru vyo mu Rwanda bivugwa ko u Rwanda n'u Burundi ngo biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushamirane, nkuko tubikesha ikinyamakuru kimwe co mu Rwanda igihe.com canditse giti Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushamirane bifitaniye. Yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushamirane
no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu vyompi. Ibiganiro Minisitiri Nduhungirehe avuga ko bikomeje birimwo ivyahuje u Rwanda n'abayobozi bo mu nzego z'ubutasi z'ibihugu vyompi mu vyumweru bibiri bishize, ivyazihurije mu ntara ya Kirundo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. Nubwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukaba warajemwo agatotsi mu mpera za 2023, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagirizaga u Rwanda gufasha umutwe witwaje ibigwanisho wa Red Tabara wagavyeho igitero muri zone ya Gatumba i Bujumbura. Ni ikirego u Rwanda rwamaganye rusobanura ko rutigeze rukorana n'uwariwe wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi bisobanuro leta y'u Burundi ikaba yaravyirengagije. Muri Mutarama, no kuvuga mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2024, ifunga imipaka yo ku butaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda, isobanura ko byakozwe kugira ngo umutekano ubungabungwe. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko canke umuryango wa Afrika y'uburasirazuba, East African Community, wari urongowe na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, ukaba ushingiye ku ntego wihaye wo korosha ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'ibihugu biwugize, ukaba waragerageje kuganiriza abayobozi b'ibihugu vyompi kugira ngo biyunge. Muri Nyakanga mwaka 2024 muri Zanzibar mu gihugu ca Tanzania habaye umwiherero w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri East African Community. Ico gihe minisitiri canke umushikiranganji Nduhungirehe na mugenzi we w'u Burundi Alberto Shingiro bakaba baremeranije ko ibihugu vyompi vyikemurira ano makimbirane bidasavye umuhuza. Muri Zanzibar hakaba harafashwe umwanzuro wemeza ko intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zizahura bitarenze mu kwezi kwa cumi mwaka 2024 ziganire, gusa ntabwo zahuye kuko vyasaga naho intambwe yari yatewe yasubiraga inyuma. Minisitiri Nduhungirehe mu kwezi muri Nzero 2024 akaba yaragaragaje ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe, atanga n'icizere ko amakimbirane ari hagati yabo azokemurwa n'ubuyobozi bw'impande zompi kuko bafise ubushake. Akaba yagize ati Abanyarwanda n'Abarundi turi abavukanyi kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu vyompi burahari. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 zabaye mbi cane mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi, kuko mu mpera za Mutarama, no kuvuga mu kwezi kwa mbere, Perezida Ndayishimiye yumvikanye yibasira u Rwanda bikomeye, agaragaza ko yiteguye guhangana nago. Ni amajambo yibutsaga ayo yavugiye Kinshasa mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2024 ko azofasha ugwaruka canke urubyiruko rw'u Rwanda guhindura ubutegetsi kuko ngo rurashoboye, kuko ngo ruraboshwe mu karere. Igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kabiri, Ndayishimiye akaba yaragendeye intara ya Kirundo yegereye u Rwanda, ababwira abanyagihugu baho ko Abarundi biteguye gutsinda Abanyarwanda, bagashimangira amateka yo kuva mu ngoma ya cami. Ati mwebwe mwitegure, nimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye. Ati kuva ku ngoma ya cami ntibigeze batunesha, ubu nibwo bodushobora. Ati mubibutse muti muzi mu Kirundo aho vyavuye. Ubwo Ndayishimiye yaganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu vyabo mu Burundi, itenekerezo rya 27 Gashantare, no kuvuga ukwezi kwa kabiri, yahinduye imvugo ababwira ko igihugu cabo kiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure amakimbirane. Ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu vyompi, twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro, nivyo twakoze kuva muri 2020.
Uburundi bwatanguje ibiganiro hagati yabwo n'u Rwanda. Kugeza uyu munsi Uburundi buraciteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Si ubwa mbere u Rwanda n'Uburundi bigiraniye amakimbirane bikayikemurira, nk'uko inyuma yaho hagati ya 2015 na 2020 umubano wabyo ni ukuvuga u Rwanda n'Uburundi waje kuzamwa agatotsi, nabwo bikaba vyarangiye imipaka yari yafunzwe irafungurwa. Ibi rero bikaba hari ibitanga umwizero kuko mu migenderanire y'u Rwanda n'Uburundi ishobora gusubira kumera neza, nubwo hari abari biteguriye gukamisha uwo mubano mu bicocuka kibicari hagati y'ivyo bihugu vyompi, nk'uko Perezida Ndayishimiye nawe yabivuze ati abari biteguriye gukamisha igitero c'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mwisaho. Perezida Ndayishimiye yabivuze mu gihe hari icuka kibi mu bategetsi ba CNDD-FDD, havugwa ko hariko harategurwa kudeta yo kumuvana ku butegetsi, kandi ngo ivyo bikaba vyari gukorwa bikegekwa ku gihugu c'u Rwanda. Ivyo rero Perezida Ndayishimiye yabivuze azi neza ko hari abari mu butegetsi bwiwe batamwerekwa. Ivyo rero kandi bikaza vyerekana ko ibintu bidashobora kuza korohera Perezida Ndayishimiye, nubwo imigenderanire y'u Rwanda ishobora kuza kumera neza, ariko mu butegetsi bwiwe bwa CNDD-FDD hari icuka kibi ndetse no kutumvikana. Kuki leta y'u Burundi iguma irungika ingabo muri Congo? Federico Bamvuginyumvira avuga ko abacangero b'iburaya batashe, ingabo za SADC zaratashe, FARDC ntigishoboye kugwana, Tshisekedi yemeye ibiganiro. None kuki u Burundi buguma burungika ingabo muri Congo? Bushaka iki? Ibi bikaba bishikirizwa na Federico Bamvuginyumvira arongoye urunani Seforo Arusha. Federico Bamvuginyumvira ati ivyo Ndayishimiye ari gukora bitebe bitebuke azobibazwa. Federico Bamvuginyumvira arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bahunze igihugu, aratangazwa n'inyifato ya leta y'u Burundi iguma irungika ingabo muri Congo, kandi abo vyega bagiye ku meza y'ibiganiro kugira bakemura ibibazo vy'intambara zibarizwa mu buseruko bwa Congo. Warongoye urunani Seforo Arusha avuga ko igihe abacangiro b'iburaya bahora bafasha Tshisekedi batashe, ingabo za SADC nazo zigataha, abasoda ba Congo nabo ntibaba bagishoboye guhangana n'umwasi. Tshisekedi akaba yatinze aremera kuganira na M23. Uburundi bwo bwabushaka iki kukibuguma burungika ingabo? Federico Bamvuginyumvira yemeza ko mu bihe ati bitebuke ivyo Perezida Ndayishimiye ari gukora azobibazwa. Kino kibazo carateje impari zikomeye mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, aho bamwe mu bajenerali bagwanye muri CNDD-FDD batemeranywa na Perezida Ndayishimiye gucoba caramuteye kurungika ingabo z'igihugu muri Congo, kandi bakaba batumvikana ku mafaranga Perezida Ndayishimiye yagurishije ingabo z'u Burundi. Gutyo rero bakaba bamumereye nabi muri kino gihe, ari naco gituma Perezida Ndayishimiye nawe ubwe yamaze kuronka amakuru ko hari abantu bagomba kumuvana ku butegetsi. Ivyo rero bikaba biteye ubwoba, kandi nawe akaba atabona neza uko agiye kuvyitwaramwo, kuko igice kinini c'abamushigikiye nabo bari kugenda baramuvako, akababona ko asigaye ari wenyine, mu gihe abategetsi benshi muri CNDD-FDD bamuhariye ivomo muri kino gihe, ntawumushigikiye mu rugamba arimwo ndetse no mu bibazo vyose igihugu kirimwo, bategereje ko bimunanira maze agatanga imihoho akava ku butegetsi, vyanka navyo bakamwikurirako. Ayandi makuru avuga ko Evariste Ndayishimiye yashize ararekura, bamwe bati n'ubundi Tshisekedi niwe umuhenda. Ni nyuma y'iminsi myinshi Perezida Evariste Ndayishimiye ahamirije mugenzi we wa Congo ko bari kumwe, akabigaragaza yugara imbibe zose zihana n'u Rwanda. Biravugwa ko igihugu c'u Burundi cemereye ibintu bikomeye M23 kugira ngo irekure abo basirikare. Bivugwa ko Perezida Ndayishimiye yagiraniye ibiganiro na M23 mu gihe tumaze kubabwira ko ari ibiganiro biriko biraba hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye ngo ariko aranagirana ibiganiro na M23. M23 muri kino gihe nayo ikaba yihagazeko cane, kuko na Congo yamaze kwemera ko izogirana ibiganiro nayo, nubwo bivugwa ko ngo Perezida Tshisekedi yoba yaratevye kwemera ibiganiro. Bakaba bavuga ko ico cokiza igihugu ca Congo aruko ava ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukura ingabo ze ku butaka bwa Congo, ikimenyetso c'imikoranire myiza hagati ye n'inyeshamba za M23, cane
cane ko ngo zarekuye inshuti ye magara. Hari umusirikare akomeye mu gisirikare c'u Burundi yari yafashwe na M23 yamaze kurekurwa kubera ivyo biganiro. Amakuru avuga ko ibi biganiro bikomeye vyabereye muri Serena Hotel ishami rya Goma. Nyuma y'ivyo biganiro abayobozi ba M23 bemeye kurekura General Muzinga ngo yari yamaze gufatwa na M23. Ayo makuru kandi avuga ko nyuma y'ibi biganiro vyabereye muri Serena abayobozi ba M23 barekuye n'abandi basirikare babiri b'u Burundi ni abakoroneli babiri bakomeye mu gisirikare c'u Burundi bafatiwe mu muji wa Goma. Mu makuru yacu yatambutse twababwiye abakoroneli babiri bafatiwe mu mazu aho bari bayinyegeje muri Goma. Biravugwa ko igihugu c'u Burundi cemeye ibintu bikomeye M23 bemereye ibintu bikomeye M23 kugira barekure abo basirikare. Kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatatu amakuru yavuga ko hawa harasimwe amasezerano y'amahoro n'inyeshamba za M23 kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ngo nibwo Burundi bwo bwarasinye amasezerano na M23. Abo baroberi ba M23 bakaba bararekuye General Ndayizeye Elia Batazira Muzinga ni nyuma y'ibiganiro bikomeye vyahuje intumwa za Evariste Ndayishimiye n'abayobozi ba M23. Ni ibiganiro vyabaye kugenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatatu bimara amasaha agera kuri 5 byari vyitabwe na General Prime Niyongabo wari watumwe i Burundi ari kumwe na General Ildefonse Habarurema ni urongoye iperereza mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yemereye M23 ko indege zihagurukira i Bujumbura zije kurasa M23 zitazongera kuhahagurukira. Ikindi nanone u Burundi bwemereye M23 nuko ata muntu azosubira guhagarara ku butaka bw'u Burundi ngo arase M23 aho yaba iri hose. Uko ni nako vyagenze ku ruhande rwa M23 yemereye Ndayishimiye ko igiye kurekura ingabo z'u Burundi yafashe nk'imbohe. Uko ni nako rero amakuru ari kuvugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu misi yohereje intumwa mu Rwanda mu buryo bwo kongera kuganira kugira ngo umubano wongere usubire kubera neza hagati y'igihugu c'u Rwanda n'u Burundi. Vyo twabibabwiye. Ayo namakuru abagezwe havugwa cane banywanyi bacu mu hamwe namwe mutabo mwashoboye kuronka ariko twe ico dukora no kuyegeranya yose mukayakurikira kuri chaîne ya YouTube chaîne yabizeje kuja irabaha amakuru atosoye neza. Mu kanya gato turaza kugaruka ku makuru adasanzwe avurwa muri CNDD-FDD icuka kibi kiri muri ubwo butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ibihangange vyamaze kwemeza ko Perezida Ndayishimiye ategerezwa kuvaho kuri bubina bwiza, ariko none hakaba hakiri agahaze muri ubwo butegetsi. Benshi rero ntibabona uko ibintu bigiye kugenda. Mu makuru yacu yo hanyuma turaza kugenda tubigaruka ko tubabwire ivyinshi biriko biragaruka ko ndetse n'ibiganiro bitandukanye biriko biraba hagati y'izo ndongozi ndetse nuko icuka kibi gihagaze gushika no mwanya butegetsi bwa CNDD-FDD. Mwese rero aho muri hirya nino ntimuze kucikwa n'ano makuru turiko turabategurira vyinshi. Murabandanya kubana natwe nta kundi no kuba warafyonze kuri subscribe ukanasangiza abagenzi bawe mu migwi muhuriyemwo kugira bamenye iba bivugwa irya nino. Mwese rero ndabahaye ikaze mu kiganiro tuza kugenda turakurikira kandi mwese nkaba ndabipfurije kurora. Iyo abantu bafise ikibazo batumva n'igihe baba bihenze dufate ko icyo twosanga amakuru iwacu yaronse harabayeho kwihenda tugasanga sivyo cyane ibi byose twavuze by'amakete tugasanga sivyo. Ntabwo ingorane yobi kudutuka ngo twarasize ahabona twaravuze ibintu ngo basanze atari byo. Ikibazo ni abanyagihugu, hari ikibazo bafise, harakenewe umuco. Umutegetsi namenyere gutanga umuco, gutukana nta kibanza bifise naco bimaze. Abanyagihugu babajije ubujejwe ivy'igihugu, abajejwe ivy'abo abanyagihugu nyene nabishure, hanyuma ubuzima bubandanye, nta kindi kibazo ngaho kiba kihari. Muti none ibintu bigiye kubandanya gute? Ndibaza ko umukuru w'inama nshingamateka yahawe ico kibazo atazobireka gutyo.
niko ndibaza ko atazobireka gutyo ikibazo kubura zogishikana aho giteza gushika haba ku bashinga amateka aribo batora umuguse NDH aribo bakira raporo za CNDH ndibaza ko ico kibazo cyateza kwigwa n'abashinga amateka bose nkuko Kaburahera yaje kubivuga hanyuma abatwara CNDH bagenwa n'umukuru w'igihugu nibaza ko aho hantu bose biteza kuhaca hagakorwa amatohoza yose akwiye ntituvuga ngo vinyini muraba niba muhambe tusaba ko ukuri kose kujya habona nawe nyene arafise uko ateza kwisigura twari twipfuje no muri kino biganiro ko haba nafata uwo mwanya asigure abamwagiriza nawe yishure hanyuma ikosa ryarabayeho rihanwe ibyo byose ibijyanye n'ingana amafaranga akoreshwa iyo yononywe haba ari amategeko y'igihugu ahana mu gihe amafaranga yakoreshejwe nabi nibaza ko ari uko mu buzima busanzwe bw'ibihugu ibintu byategerezwa kugenda bibonetse ko yanyonoye amafaranga y'igihugu abihanigwe bibonetse ko atayanyonoye naho akaba kwabaye kuyatumbereza nabi gusa aronke gasopo imubwira iti ibintu bitumbereze gutya ikindi ikibazo mbona gikomeye cyane kiri muri uwo mugwi na Maître Sonia Ndikumasabo yamaze kuvuga ko umuntu asigara yiyumvira